Inshuti bakunzi ba televiziyo JCTV turabahaye ikaze twizere ko mumeze neza twe turakomeye abatameze neza naho niko vyama mu buzima no munsi biba bimeze neza ejo bikamera nabi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro c'inkino cyo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe hamenye Imana Kevin nkaba ntari je nyene ndi kumwe na mugenzi wanje Muhimund Frank ndakuramukije mwaramutse meze neza yego ndashima umunsi wa kabiri wagenze neza ibana kurya najeje no niko ngarutse meze neza ndashima ngo numunsi wa mbere wo guhenda nta muntu yaguhenze oya ibyo byaratagaciro sinzi ku bandi wanje nta gaciro ndabiha ibintu nk'ivyo bakunzi ba JCTV umva ko na Frank ameze neza ico tubasaba kugira mukurikirane kino kiganiro mukubandanya mudutera intege kandi subscribe mukore like na share kuri Facebook naho mukande suivre naho nyene mukore like na share nivyo bidutera intege kandi na commentaire zanyu zirakenewe zimwe mu ngingo nkuru zigize kino kiganiro mu byo tuza kurabira hamwe turaza kurabira hamwe inkino za Premier League zagarutse no munsi araza kuba inkino za Premier League Arsenal zo biri mu kibuga turaza guca muri Espagne turabivugwa i Madrid mu gihe uno munsi Real Madrid ifise urukino rwa Copa del Rey demi-finale match retour na club ya Real Sociedad kuri Santiago Bernabeu turaraja guca muri FC Barcelona hariko havugwayo byinshi izajya abakinyi bamwe na bamwe bafise n'urukino ku munsi wa gatatu rwa retour muri Copa del Rey nyene bazokina n'umugwi wa Atletico aho mwibuka ko match ari yabaye match spectaculaire cyane bikaba vyarangiye ku bitsindo 4 ku bindi turaza kuva mu gihugu ca Espagne twerekeze mu tuntu turiko turagenda tuvugwa aho twabamenyesha ko umugarde corps wa Messi muri Major League Soccer yamuhagaritse ko atazosubira kwinjira mu kibuga turaza guca muri Afrika turarabira hamwe inkino za Champions League muri Afrika ziriko ziraba aho twamenyesha ko umugwa mu Melody uhejeje gutsinda umugwa Esperance de Tunis igitsindo kimwe ku busa cejwe na Peter Charolire aya nayandi ni muri kino kiganiro urahawe ikaze ico usabwa kandi subscribe tukeneye like comment na share zanyu Frank kuri no munsi duhere muri Espagne umugwi wa Real Madrid uzobukorotse mu kibuga kuri stade ya Santiago Bernabeu ukina n'umugwi wa Real Sociedad havuzwe vyinshi ni vyinshi biriko biravugwa kuri runo rukino iyi match ibona gutaho tubona ko match ari match itaboroheye cyane yabagoye nubwo baje gutsinda igitsindo kimwe ku busa Keve kuri no match yo muri Espagne za kuba uyu munsi saa 3:30 je ko bwanje iyi match iri kuvugisha abantu benshi bimenyesha makuru byinshi ariko kuko ni match ikomeye ni match ifisa agaciro kanini cyane kuri Real Madrid kuko nkuko nabivuze byo mu kiganiro twakoranye Real Madrid nta kosa ifise ryo gukora barabigarutse ko cyane yuko surukino goroshe ariko ndabona arukino zo baronajoshe mbere kuko Sociedad ari club imeze neza cyangwa ari club sindiko simvuze ko ari club imeze neza cyangwa ngombi gusa si ya club iri ku rwego ko rivaliza Real Madrid urwego ruriko ntagarugwa cyane n'umwaka uheze nico gituma mbona kandi Real Madrid nivyani na mugabo wibuke ko Real Sociedad ifise abakinyi bameze neza bakubo niho baza kuba bari ba Oyarzabal Bazubimendi bameze neza cyane gusa none urumva uvuga ko Real Madrid ayini shwadi iraza gutsinda no rukino je mfatiye cyane kuko turiko turabona Vinicius Junior twibuke araza kugaruka mwitera muga bivuga ko Enrique aza gutangura byumvikana ko Kylian bapaza ko bari hanze y'ikibuga urumva yuko gusa muri Real Madrid abakinyi bose barashoboye kubgawa abakinyi bose barashoboye bivugwa ko na Rudiga aza kuba kuruhurirwa byo birakeneye ko Rudiga afise inkino nyinshi mu maguru yego cyo gituma Ancelotti yavuze reka n'umugardier wabo ko twase haza kuba Ronine araza gusama iyi match ko n'amakuru kuri ano masaha n'amakuru avuga ko naho bobandanya Ronine afise andi mahirwe yo kubandanya sama muri Copa del Rey gushika finale Courtois
gushika finale ni kuko kocha niko yavuze ko runini no Copa del Rey azoguma yisama gushika kugira babe bararurira kuko mu bisanzwe abakinyi nk'umugardia wa Real ko torakora cyane kuko imace nka zose ni wazisama biri ngombwa ko bamuruhurira cyo gituma mvuga Real gutsinda ni kashi kuko iri mu bintu kaniye cyane kuko n'umumenyereza arabivuga reka tubiho umwanya ni sangapi 3:30 nyuma yacu tuza kubona ama resultat yayo araza kuduha umuco gusama yibwe menshi uya Real Madrid ufatiye ku kirero hanini nivyo nakubwiye ati hanini nakubwiye Real gushika no mwanya iri mu ma equipe atakosa ifise byo gutakaza ngira ejo twarabiyaze n'amajambo Mbappe yavuze wimbazi ko bakeneye ibikombe bitatu urumva ico conyene sikwanga ivyo bintu biri kuri Mbappe gusa biri mu bakinyi bose Real Madrid kandi usanzwe uzi yuko abakinyi ba Real Madrid n'abakinyi babanyoteye ibikombe nkuko basanzwe babikora ico conyene niyo point ya mbere novuga cyane ntibakeneye gutakaza niyo novuga nico gituma mbona yuko Real siniyo gusa Real ifise abakinyi beza twese twubaha baranabitwereka mugabo bamwe muri abo bakinyi beza ntibari mu bihe byabo byiza nkuko byari byitezwe ese ntibishobora kuba intandaro yo kunanirwa kwa Real Madrid no musi Real Sociedad inyuma yo kuza kuba batangurije mu kibuga Endrick bagasiga umuntu yaraba hetse ari we Kylian Mbappe no kuruhurira Rudiga byo ntibishobora kuba bimwe mu biza kubakorako byo Kevin ibura rya Mbappe na Rudiga ntago ryo reka kugira icyo ritakaza mu match baza gukina uyu munsi ariko mvuze ntashidikanya neza Real yatsinda kuko Mbappe kuko ndazi nimba ko cyahisemo kuruhurira Mbappe yabonye match kandi akabona Mbappe kuri iyi match ya Sociedad aba yabonye yuko Sociedad n'ugwego Endrick gukina ku match ya Sociedad n'ugwego ariko yukina neza ibyo ugwego rwa Endrick ruhuye n'izi match kandi izi match nizo burya abakinyi badahabwa umwanya muri championnat baronkeramwe umwanya mugatwibuke kizi match uvuga ko arizo baronkeramwe umwanya nizo zigaragariramwe yuko imigwi myinshi komakomeye arizo ikunda gutakariza yego nico gituma ivyo vuze n'ivyo iratakaza ariko nanjye nakubwiye ati abakinyi ba Real ndemeranye ko bafise ugwego gukiniza match kandi bakazikina neza wari we wese nico gituma numva novuga ko Real ifise amahirwe menshi yo gutsinda ino match yo no munsi abakunzi ro ba Real Madrid ndemeranya nabo ubatumirira kuja kuri tele hakiri kare urumva n'ubushobora kugenda adafunguye yigira atabwo bafise uko tegezwa kuboneka match yari bagoye ari kiyoyo ndaze baravyitwaramo neza uko biri kose match ni gwabo mu gihe umugibo Ferland Mendy azoba ari Dani Ceballos azoba ari Thibaut Courtois azoba ari Rudiga za gutangura kuri bench Kylian Mbappe kuri bench we urabizeje ati ndabijeje ko iyi match baza kwitsinda biri ngombwa mugabo wibuke ko match ari taborohe iyi club ishobora kuza kuranversa situation kuri izi match statistiquement parlant match ari Real Sociedad yari yadominye cyane umugwi wa Real Madrid yego vyo Keve dufatiye ku match ya Sociedad Real yaratsinze urabizi yego ariko Sociedad uvuze yuko Sociedad yakinye umupira mwiza kuri match ya reka ivyo tubishime avec dominance mugabe ibura mahirwe ivyo muri football birashika ugasanga itimu ntoya iri kirakina umupira mwiza ariko nivyo ndi bakunda kuvuga nkunda abafana bakunda kuvuga itimu nto hanahitsinda ngo birangira asasapfuye sinzi iki jambo ukunda kuryumva biranyumva nivyo ndiko ndakubwa naho Sociedad iza gukina gute je suis sûr certain yuko Real Madrid ino musi ishobora kwa avance reka tubabwire bamwe mu bakinyi bitezwe ku rukino rwa Sociedad tubona ko bashobora kuza guhindura ibintu hariho Take Kubo zoba hari Oyarzabal zoba hari Zubimendi azoba hari
mwigori hazoba hariyo Alex Remiro n'abandi tuva kuri Real Madrid twerekeza mu Bwongereza mu gisagara ca Barcelona ku munsi w'ejo yego na Atletico Madrid azoba ari urukino rudasanzwe kuko iyo uvuze Barcelona abantu bahita iyo uvuze Real Madrid abantu bahita bumva ko na Barcelona abantu iyo tuvuze Barcelona naho abantu bahita bumva directement Real Madrid ejo umugwi wa Barcelona uzoba uri mu kibuga n'umugwi wa Atletico Madrid urukino rutari goroshe kuri match yare iyi sezo bakaba bamaze gukina match zitatu kamaze gukina match zitatu zari match ziryoshe cyane match zibiri ari match irimo ingufu nyinshi cyane match iri kuhuza Atletico Madrid na Barcelona ari match guhera ku bafana gushika no ku mukinyo ari mu kibuga usanga ari ibintu biteye ubwoba cyane umva nejo ni match rero ubona gute mu gihe Rafinha ari 100% inyuma yo kuruhurirwa Kibarsi inyuma yo kuruhurirwa ari fit abakinyi bose muri FC Barcelona bameze neza Ter Stegen yagarutse mu myimenyerezo hamwe n'abandi match ibona gute kiri kivugisha abantu benshi kwisi umugwi wa Atletico twibukanye yuko ariho honyene usigaye utegeye hama kuri iyi match izobejo ya Barcelona Atletico ni match iri kiravugwa cyane kuko nivugwe cyane kuko ni match ikomeye cyane izoba ku munsi w'ejo kuko ni migwi ibiri umugwi wo mu gisagara ci Madrid n'umugwi wo mu gisagara ci Barcelona bizoba biriko bitana mu mitwe kandi akaba ari ukino nkuko bivuze n'ukino go gupfa no gukira kuri Atletico Madrid kandi ejo twarabigarutse ko mu bigano twakoze ejo Barcelona ntibafise gutakaza mu bikombe byose barimo urumva zo bari match idasanzwe ku muntu avuga aha niyo makiriro yanje kuri Atletico Madrid ntegezwa gutsinda n'umuntu akeneye ntegezwa kuvyegeranya byose bafise intego zishimitse hama kuri Atletico Madrid havuzwa amajambo menshi kuri kocha wa Atletico Madrid uwo mbere mu kigano yahaye abamesha makuru ngira nawe wacu wabitegeye ariko agira abeshuze inkuru ariko ica kubimesha makuru byaba ari byo muri Espagne byo nivyo hanze y'igihugu ya Espagne bivuga yuko azokina je yo kwataka kandi mu bisanzwe na Jenki kibona iyo nkuru byarantangaje kuko mu bisanzwe tuzi ko Atletico ntagikina je yo kugura umukino cyane kina je defensive gusa nawe yabibeshuje mu kanya mugabo urabiye ku bakinya afise ntiyarakwiye gukina je defensive cyane kuko afise abakinyi nivyo siyo yarakwiye gukina kuko afise abakinyi beza Atletico iri mu equipe ifise abakinyi beza ko no mwaka ariko niko umugwi wa Atletico wubatse niko no bivuga nico gituma nawe yavuze nta kizohinduka ku mukino dusanzwe dukina ese urabona amakosa yakozwe kuri match iheruka kubahuza batsinda ibitsindo 4-2 umugwi wa Atletico Madrid utayasubira ese kugombogwa ibitsindo 2 mu minota 20 ukongera ugatsindwamwe ibindi 2 ubona Atletico Madrid ishobora kwigira muri rijya somi kazi kina match itandukanye niyo yakinye ubuheruka nibyandi nakubwiye jo Barcelona ubu ni ikipe ijana cyane itaraba ngo itimuri ku rwego rumeze gute mugana Atletico si club mbi isezo nibyo ndiko ndaza ndakubwije ukuri Atletico Madrid isezo si club mbi nziza cyane kuko iranabigaragaza kuko muri champion agenda urabe iri mu kibanza ca gatatu yari kwiye no kuja mu kibanza ca gatatu Atletico Madrid yari kwiye kuba ni ya mbere ivanye n'abajoueur ifise bari performant yavuyemo muri de champion yakwemwe na Real bigoranye twese match twaraziravye uburyo yavuyemo Atletico bazina penalty yabaye ko habaye ko ibintu by'imvuru byo kutavuga rumwe kuri penalty yatumye bata urabyibuka ikipe nziza ako yari yanarushije Real Madrid ndazi ntaho utabibonye yuko ni hamwe yene umupira uyaga ivyayo je ndabona yuko Atletico Madrid azoba ari match iryoshe ku munsi w'ejo gusa kandi imatch ndayibonamwe ibintu byinshi by'ibitangaza tuzobona ejo fatiye ku bukomere bw'imigwi ubukomezi bw'imigwi yaba kuri Atletico Madrid na Barcelona nico gituma
ubwanje ntumva mbega ni izotsinda urumva we kubwawe ni 50 niko ndabibara kuko ntago novuga Barcelona akubwira umugujyana na Atletico Madrid no mugwi mwiza ku munsi wejo kandi Atletico Madrid nkuko bivuze twamye tubigarukako yuko niyo makiriro bafise yanyu hajya nico gituma numva ari make izobigoye cyane bose ndabamahirwe 50 ni make niyo nabivuga ko hama kwigaruka ry'abakinyi ba Barcelona naho ni byiza urumvika ari inkuru nziza kuri Barcelona Rafinha inyuma y'imisi avuye gukina inkino za nationale umva yahagarutse kandi ahubwo benshi nabonye ibimenyesha makuru bivuga azobagarutse kwihora ku bintu Argentine yabakoze bavuga uboho aza kwihora hariyo nabonye nk'ifoto ya Atletico Madrid bayiciyemo ibice bibiri match yejo ko Hans Flick coach wa Barcelona yavuze kazoba ari nka finale kubwa babona ko ariyo finale ko rumeze nka finale wemeranya nawe mu majambo yashirije aho yavuze ngo ejo ruzoba rurukino rutandukanye ni nka finale imbere ya finale bakwiye kubinezererego dukora cyane muri buri rukino buri mwimenyerezo samahigwe ndanezerejwe na staff ibyo batanga ku mugwi bama bafise inyishu nziza twaratwaye super coupe ariko ni vyakahise dushaka gushika muri finale ya Copa del Rey abakinyi ngo bifitiye icizere ruzoba rurukino rugoye kuko Atletico witanga utiziganya kugeza ku kanyuma wemeranya na Hans Flick ko aza kuba rurukino rugoye mu gihe tubona abakinyi ba Barcelona bafise ibiharuro biri hejuru ugereranije n'abakinyi ba Atletico Madrid nivyo navuze nico ituma nakubwika ari 50 ese nibaharengana hoho urabona ko bageze finale bizoborohera ko avuga yuko ari nka finale kuri ico kibazo warubajije kuri amajambo yavuze nibyandi nakubwiye ntabwo ndandira ko kuri amajambo ko mu bisanzwe mpejeje kubivuga kare ico no kubwiye nibyandi nakubwiye nyene Barca ibikombe sigayemwo ni byose ivya bindi vuga nta ni byose kandi vuga ati nta kosa tubikeneye byose nico gituma urukino bagiye gukina bo barufata nka finale nuko no bivuga amajambo make hama kuri ico naco vuze yuko imbere babandanyije mbega ubona bizobahira iko barafata nka finale kari nkago gwanyuma niko shatse kumbaza ivy'imbere umva ni izo ventre Atletico Madrid na Barcelona ni izo ventre ya Sociedad na Real izora muri finale yego reka dusipoze yuko Real iza gupasa na Barca ipasa tubifata uko aje bihure muri finale yego ndazi nibyo urusha iko twoshika ko twipoza uko azo hari match dasanzwe yo izorohera Barcelona canke ni match ubona kitre complete yuko match ya Real Madrid na Barcelona ibari nka classico ushobora kuvuga ngira shaka koroha ni match ibirimo ingufu zikomeye iri y'imigwi ikomeye ihuye urumva babigoye kuvuga ngo mama ngo yo bari match yoroshe kuri ko cha Barcelona cyangwa ku bakinyi ba Barcelona yaba ari match ikomeye cyane ni asenkane niko genda ifata naho Real ubu tuyibona nk'igwaye parapo ya Barcelona ariko yo match nkiye ibaye abari bindi bintu tubona indi sura nico nabivuga abakunzi ba Real Madrid n'abakunzi ba Barcelona bari muri association tubabane tumirire igice 3:30 kuzoba babari mu masare canke mu bubare mu wese aho asanzwe arabira match baze kuja kuraba match ya Real na Real Sociedad ntazoba ari match isanzwe azoba ari match iryoshe kuko match are ntibiradadanuka nubwo Real iri imbere igitsindo kimwe kubusa ntawo kwemeza 100% yuko Real Madrid iza kuronka qualification ku mugwi wa Sociedad nawo nyene n'umugwi atari muto ejo isaha 3:30 ku ma TV yabo bariko bararaba match Atletico n'umugwi wa FC Barcelona nkibutsa abakunzi ba JCTV kandi mubandanye mukora subscribe muri benshi mu kudutera intege like zibe nyinshi cyane n'amapartage cyane
murakoze. Tubandanije tuve muri La Liga Santander twerekeze mu gihugu c'Ubwongereza aho bazoba bagarutse mu kibuga. Umugwi wa Arsenal uza gukina n'umugwi wa Fulham igihe cy'isaha 2:45 saa 3:45 Nottingham Forest izobe ikina n'umugwi wa Manchester United. Shaka tuvuge kuri izi nkino zibiri ko nizo zinakomeye uyu munsi azoba ari match zibiri yigisha mu bisanzwe. Muri Arsenal uri nyuma amanota 12 umugwi wa Liverpool nigaruka ry'umugabo Bukayo Saka. Ese Arsenal Frank uyibona ko ikiri muri course y'igikombe canke yaravuyemo muri course y'igikombe? Ese Bukayo Saka niwe abaye kiremesha wo gusova saison ya Arsenal ntibe ane branche? Nibyo twariko to yagejeje twaraciye kuri Saka, ariko hari inkuru ivuga yuko kuri Real azoshika azokina match hari ariko urumva ko byanahindutse. Uyu munsi dufise amakuru yuko Saka uno munsi ashobora gukina mu kibuga. Je nayifashe inkuru nk'ikiyumva, nayifashe yuko ni nko kumuzana kumutegura match iza ko nabifashe kuko ntago yohitiramwo ku match ya Real Madrid batabanje kumutegura. Je nice gituma nabifashe ko ari nko kumutegura kuri no match ya Fulham. Hama ivyo navyo mbajije kwigaruka rya Bukayo Saka yuko hari ico kongereza yuko Arsenal itotaha imvumuke, niko nakivuga tahe ane blanche. Saka no mukinya afatiye runini Arsenal nta utabizi, no mukinyi mwiza atsinda ibitsinda, afise amakreation menshi atuma abakinyi kuko no muri no misi wabibona Arsenal ntago yari team kimeze neza kuva aho Saka agiriye mu mvune. Ko yari ya team nahitsindi gatsindo kamwe tubiri ukabona ko hari ikintu kibuze bitandukanye na kare Saka agikina ataraja mu mvune. Wasanga Arsenal igiye muri miti ifise ibitsindo bibiri bitatu, gasanga match zifise ibitsindo 4-5 bitatu, ariko byari bitandukanye n'ubu. Tice gituma numva yuko baratsinda Fulham ku bwawe. Oya azoba ari match igoye ko Fulham nayo ni imwe muri club iri kigwanira big kuko Fulham ni 8 n'amanota 45 mu gihe umugwi wa kane ari wo Chelsea ufise amanota 49 iwurusha amanota atarenze 4. Nico gituma nanjye nakubwiye ati yitwaye neza mu nkino 9 zisigaye Fulham iraja big foot ibone muri Champions League. Nico gituma nanjye ndakubwiye yuko ntituyitwe match ntoya ngo Arsenal kuza gutora, kuko mu Bwongereza iganwa ry'Ubwongereza ndaze twese turarizi ni championnat igoye kuko ama equipe yose ashaka bere za Leicester irazika gukora ibitangaza bitandukanye na Fulham n'umugwi mwiza. Utubwiye yuko uri mu kibanza 18 uri mu kibanza 18 no season, kandi mu Bwongereza uri mu kibanza 18 abari mu gukomeye cyo gituma Fulham mu gukomeye cyane no season kuko umaze ahubwo kuri no match ko genda ibona ndakeka yuko twabona ibitangaza nga Fulham kaza gutsinda iratsinze Arsenal cyangwa bikanganya. Ufatiye kuki Arsenal sindi siri yuko iza gutsinda Fulham? Fatiye kuri ibyo nakubwiye nyine ko yuko Fulham numugukomeye, kandi Arsenal muri nama match turiko tuyibona ntagara umuguri kuvyitwaramwe n'umuguda afise abasatirizi bawo, abasatirizi beza ufise ivyo urabizi kurazi no kwisoko bariko bararondera umusatirizi typical number 9. Yego yoza kuzibira ino ngorane yo kutaronka ibitsindo ko Arsenal nta mwataka ifise ameze neza. Twovuga nk'indi migwi nka za Man City, za Liverpool ifise ba Salah, Man City zifise ba Haaland. Nico gituma avuga yuko ino match izobigoye, ahubwo je amahirwe Fulham gutsinda cyangwa ikinganya. Ku bwawe ubona ko Fulham iza gutsinda canke inganya? Ku bwanje nanje amahirwe umugwi wa Arsenal narijya uzoba uri muhira inyuma yo kumara ikiringo kingana n'indwi batari mu kibuga. Nizera ko uza kunezereza abakonzi bawo. Mwibuke ko muri weekend heza umugwi wa Fulham watakaje imbere ya Crystal Palace ibitsindo 3-0.
Tuje ku rukino rwa Nottingham Forest n'umugwa wa Manchester United. Muri Manchester United harimo n'ayandi makuru avugwa isohoka igenda rya Bruno Fernandes, ariko mumenyereza wewe Ruben Amorim akaba yaje kubihakana avuga ati ni ntakogwako, ahubwo mani ikeneye abandi bajuwere nk'aba. Match ya Nottingham Forest uyibona gute ikina n'umugwa wa Manchester United? Umugwa wa Nottingham Forest uri kuri pressure yo kuguma muri big four byanka vyakunda, mu gihe ari uwa gatatu n'amanota 58, Chelsea akabari yakane n'amanota 93 kaburusha amanota 5 umugwi wa Chelsea the Blues. Umugwi wa Man U nawo ukaba uri mu kibanza ca 13 n'amanota 37. Ico navuga kuri no match ya Nottingham na Manchester United nazo bari match iryoshe, kuko ni Nottingham izobiri ikura n'umugwayi. Reka ndavuga ikizobiri ikura n'umugwayi, ariko Mugabe jo warambwiye ko na Nottingham Forest arabagwayi nivyo ngira nshikeko, ariko byo buryo ubugwayi burarutana. Yego Ibyo ntabwo vyirengagiza, kandi Nottingham iri wabo, Nottingham iri kuri pressure kudasohoka mu timu zine za mbere. Man yoyo ivyiriki gasenze ivyirimwo biragaragara niyiri, hariyo biraboneka ikitazi ivyiriki irahiga. Yoyo no gukina nyene Paul gukina kugira sezihere nibyo mbona, ariko Nottingham ikina iri muhiri cyambere. Kandi Nottingham no mugwi mwiza muri no mwaka, paraporo ya Man U. Mugabo wibuke ko Man U imaze inkino zine itazi gutsindwa, yanganije na Real Sociedad muri Europa League, inganya na Arsenal muri Premier League, itsinda umugwi wa Real Sociedad match retour ibitsindo 4-1, iheruka gutsinda n'umugwi wa Leicester ibitsindo 3-0. Ni match nivyo ndiko ndavuga ati iyi match nayo bigoye, iyi match iragoye, ni nk'iyi match ya Arsenal na Fulham. Jewe mbona ari match zangwe nico gituma zose kari zibiri kuri Man Senkani kuri Fulham na Arsenal Senkani. Mugihe twamenyesha kandi ko muri Nottingham Forest hari imvune y'umurutahizamu wabo nimero 9 wabo Chris Wood yavunitse muri mu nkino zama selection zama equipe nationale yabo. Tuva kuri urwo rukino ruza guhuza izo nkino ziza kuba muri England Premier League, twerekeza mu gihugu cy'u Bufaransa bazoba bariko barakina Coupe de France demi-finale. Umugwi wa Paris Saint-Germain uzokuba uri kurakina n'umugwi wa Dunkerque. Match ibona gute Frank? Hama Coupe de France nayo iraza kuba uyu munsi saa 3:10 Dunkerque na PSG bizabigiye mu itere. Iyo match numva tutoyirandira koko PSG ni team yo muri deuxième division. Amahigwe menshi 99 kwijana. Jana da PSG gutsinda no match kandi n'ibitsindo byinshi. Tukiri dusubire mu Bwongereza mu tuntu n'utundi. Umugwi wa Man City habonetse imvune y'umugabo Haaland agiye kumara hanze y'ikibuga hafi indwi 5 canke indwi. Hafi umva ari indwi 5 ni ukwezi n'indwi imwe. Ari indwi ni hafi amezi abiri abura indwi imwe. Ese umugwiye kwitwara gute mu gihe Erling Brot Haaland azogaruka tugiye muri Mondial de Club? Nta rundi rukino rwa Premier League canke FA Cup Man City irimwo azongera gukina, twaba tuzongera kumubona mu nkino za Mondial de Club. Man City irasova sezo yayo branche canke izoja kuyisovera muri Mondial de Club ho hizoba yagarukanye igifaro cabo nimero 9 wabo. Ese cha gikombe cha FA Cup muri ko muragwanira no kugwana kuja muri Big Four, murabishika ko mudafise umukinyi Erling Haaland? Kevin kwivunika rya Erling Haaland ejo twarigarutse ko naho abaganga batari bwamenye ba Man City batari bwamenyeshe igihe Haaland azomara mu mvune. Twari twabiciye ko gusa twerekana yuko bishitse akaja mu mvune aranika ivyo vyashitse je twarabiyaze mu gihe twakoze ejo. Byamaze kumenyeshwa yuko Haaland nko bivuze yuko azomara indwi 5 canke standard canke yego. Byamenyeshije n'umukoca wa Man City Pep Guardiola. Warumbajije yuko
narabikubwiye ejo ndavuga yuko Haaland igenda agiwe byo muri no mvune ritegezwa gukora ko Man City kuko uravye niwe mukinyi yarasigaye asenya akavuma muri Man City mu buryo bwo kurondera ibitsindo kuko shaka kugendera mu bitsindo Man City fise usanga igice kinini yiseza afise 30 umva mu bitsindo Man City afise Haaland afise ibitsindo byinshi umva mutakaje umuntu afise ibitsindo byinshi ariho yabatsindira abasenyera akavoma urumva ko ari ikintu mubamubuze ariko turongera ndagaruka ati turafise Man City aziko yazanye undi mukinyi Mama Mushi kandi ico ndamwite kujya bikora muri Bundesliga muri étrange ndemeza yuko ahabwo mvuga ati ni kakanya ko kwiyerekana kwa Mamushi harandataho atwereka ubushobozi bwiwe nkuko amaze imisa bikora ryani kariho yatumye Man City yavansa mu gutsinda ubugabano bibiri kuri kimwe atsinda igori ya kabiri bigoranye abari baravye umupira barawubonye ni kibazo kuri Man City ariko hamwe nkavuga ni nyinshi kuri Mama Mushi yo kutwiyereka ikarundi ari umuntu bazanye amahera bamuguze ari wa undi ashobora guheka equipe na mahigwe kuri we niko no bivuga reka twitege ikata kintu kizohinduka cyane nimba Mama Mushi azoba ari wa mukinyi Man City yaguze aho ngitega kibintu nk'ibya Erling Brot Haaland umva uvuga ati sezo ntagishobora kuba branche kuko turafise umusubirizi wa mugabo naho batari kuri ni vimwe ariko ndavuga kuko nzi ufatiye ku biharo vya Marmushi muri Bundesliga nkabona yuko kwigena rya Haaland ndavuga naho Haaland izindwa agiye kumara ari mu mvune ndabona yuko umusaruro uzogabanuka ntago twotsinda ibitsindo nk'ivyo naho utongana n'uwo Haaland atanga ariko ndemeza yuko bizogenda neza azotanga ibigomba gushikira nk'ivya Haaland muri Barcelona. Pedro ati abakinyi mbona bakwiye Ballon d'Or isezoni Lamine Yamal n'umugabo bita Rafinha umwe muri abo babiri wemeranya nawe kuri Rafinha ndemeranya nawe kuko najewe umbuge mu bantu bogirirwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or uyu mwaka naho tubona biza bihinduka kabone ibyo twitega sivyo bibaye ariko mbisanzwe Rafinha wowe turemeranya nawe ufatiye kuki dufatiye ko Rafinha afise season nziza n'ibiharuro byiza tukaba tubona ba Dembele bafise season nziza n'ibiharuro byiza ba Kylian Mbappe bafise season nziza n'ibiharuro byiza Robert Lewandowski bakina afise season nziza n'ibiharuro byiza ba Mohamed Salah bafise season nziza n'ibiharuro byiza usibye yuko bavuye muri ibyo bikombe by'abagabo ufatira kuki kugira uvuge ko Rafinha ari hejuru y'aba bajuwere bose urumva sinzi ko wanahuye neza watawe n'ivyo Pedri yavuze ndazo wabitahuye gusa ico no kubwira Dembele n'umukinya afise ibiharo vyiza Pedri yavuze yuko ababona nk'abakinyi baramutse batanze Ballon d'Or ari bo boyitwara bashobora kuyitwara bashira mu bakinyi botwara Ballon d'Or muri umwe muri abo babiri hashobora kuvamwo umwe ayitahukana nivyo igituma nemera nakubwiye ati nemeranya nawo kuko ibiharuro je nafatiye kuri statistique yego wovuga ati Yamal vraiment ntayakwiye mugabo Rafinha ari puru a 70% nka 80 ndabiye no gwego abandi bajuwere bariko bande mbere bariko gusa muri kano kanya kuko ibiri imbere ntavyo tubuze kuko ryari arashobora azorane bazokina na Dortmund arashobora kuvamo muga Dortmund ne equipe nto ya kuri Barcelona equipe iciritse idashobora guhagarika umutima aba bivanye na Barcelona turiko turabona ubu Dortmund ya 11 muri championa ya turi ivyo ndavyumva ariko turiko turipoza nice gituma ndakubwiye ivyo biharo turiko tubifata yuko arimwo gwero no mwanya kuko turi nabantu bashika kuri batatu barenga Rafinha Mbappe Dembuzi n'abandi bari nyuma bari kuri meme niveau n'abakinyi bari kuri nivimeze neza n'ibiharo bitwereka yuko arabakinyi bameze neza nice gituma mvuga yuko
turiko dufatira ku byo tugezeko kuko ibiri imbere nabyo tuzi hari abazovamwo kandi urazi ko maze kuvamwo hari amahirwe ubutakaje menshi cyane cyo tuma ariko mvuga yuko muri kano kanya ntago twahita dutanga ariko jewe ndemeranya na Pedri kuri Rafinha Yamari ntawo ndiko mbona cyane ariko kuri Rafinha Rafinha nawe yaciye aza muri interview yavuga ko Pedri ari umukinyi mwiza nubwo adafise ama assist menshi mugabo abaha byose aba yatanze byose byo nyene ni bya bindi football harabamwe namiti ubugenzi baravugana umva baragerageza kuvugana mu majambo kubgawe Pedri uko yabivuze Pedri n'umukinyi mwiza niko bimeze kuko Pedri n'umukinyi mwiza wo hagati ariko gwego go hejuru cyane hejuru ko nubu Man City ndibuka Man City yari kira tigiti kene kumuhiga buryo umukinyi ariko ahiga n'imigwi ya Man City baba mubonyemo ishusho nziza azi nka Man City ragwaye Pedri kandi bayibwiye nitwe teshwite ntabwo bomurekura Rafinha yivugiye kandi ko we umuntu yamugize uwahari no sezo yamukoza arumumenyereza we Hans Flick wemeranya nawe neza cyane kuko ati gute ndazi ko tegezwa konsaba ubusobanuro ivyo nemeranya nawe kubera yuko urazi yuko uyu mwaka kubihuha byabaye kuri Rafinha hariho ibihuha kwiza rya Williams ujya mu kinyati niko wazi ko hageze twumva yuko Rafinha tukamubona vraiment Rafinha aragenda byanka byakunda kuko Barcelona yari kishira imbere niko kwavyoma nico gituma akiza Frank yaravuze muri plan fise Rafinha burya niyo yatumye Rafinha guma hajya muri Barcelona aravuga uyu mwana ndamukeneye ndamubonamwe impano nubwo mubona ino sezo yanse jewe agenda nahise zitari kigena neza ntaragira iki agenda ni mumundekere abamugumanye muri ubwo buryo hamara mufasha ni resultat tubonye ariko atanga nziza nico gituma ntakidikanya naho kandi naho n'umuntu arabibona kuko ubihatabawe ntabakibarizwa muri Barcelona byaravuzwe muri mercato yiciheze ko umugabo Luis Diaz ashobora kwinjira mu rwa FC Barcelona n'ubu byasubiye kuvugwa mugabo umumenyereza wa FC Barcelona ariwe Hans Flick yaje guhakana ko Luis Diaz atariyo priorite mu mugwa wa FC Barcelona ese wewe nk'umusesanguzi ubibona gute eske umukinyi nkaro umugabo Luis Diaz ntiyarakenewe muri club nka FC Barcelona nta kintu yohaye FC Barcelona ntaco yoje gufasha FC Barcelona hama keve kuri Luis Diaz izo nkuru zarabayeho bavuga yuko Barcelona imukeneye gusa uyu munsi byagiye kuja hagaragara yuko kocha Barcelona atari muri Brazil akavuga agashimangira yuko byoba byiza Barcelona ihisemwo niko cankwe Lukman niyo mahitamwe abona ayambere abonamwo niko byanse niko bakazana Lukman uzi yuko no muri Atalanta yiwe bitifashe neza yavuze ko akeneye gusohoka ibyo twese turabizi je numva nemeranya nawe ati gute raba Luis Diaz sezo yiwe ano mango Luis Diaz namufashe nk'umukinyi babakinyi bahindagurika hari abakinyi bahindagurika uyu musaga gukinira byiza ejo gakina ibisanzwe mugabo sizigitanguro yarameze neza bitanguye nivyo nyenda nivo yiwigiye kuja hasi kuri uku kuntu umumenyereza wabo yaratanguye kuza mu bricora ku ruhande guca ku nimero 9 kugaruka nubundi hajya umukoca kugira azara kugira ama exchange byavuye kuki ahantu watanga uburi korakira ntaba ariko abone ko uri kurashira ubushobozi bwawe bishobora no kuva ku mvune z'abakinyi canke kukubura abakinyi bamwe makavuga ati reka ndaguhengeke ariko ntitwirengagize Liverpool nta mvune nyinshi yari ifise muga ntago yigeze igira umunimero 9 ari furu kubitsinda gutsinda ariko nico gituma yafashe yaramusize ko biranga nico gituma rega yafashe ijya decision yo gukura Luis Diaz ku ruhande akavuga ati ko musanzwe muri babiri muca kuri uru ruhande Luis Diaz ngaruka ku 9 basuse nk'umukine nk'umufone cishe gaponga kuko ndabona aba nimero 9 banje mfise
nta numwe ariko umusaruro si ukuvuga ngo nuko Luis Diaz byari byamunaniye ku kote yiwe ariko byo nivyo ndiko ndavuga ati Kevin aho biba vyerekana yuko nta cizero umukoca ariko akugirira sara kuko umukoca abona ari pura aho hantu umukinya ariko ategezwa kuvuga ku bwawe mbona yuko hari ikibazo na Liverpool ubwayo naho yogenda ntaco yobihombye kurano umva Barca kwakira Luis Diaz nta nyungu Luis Diaz yo bazaniye Barca nico gituma nabo batamukene barabona yuko ari umukinya hindagurika kuko abakinyi bahindagurika babaho kandi nibishika muri football nico gituma bakeneye abana bameze neza barukumani muri Atalanta bameze neza genda urabe niko bameze neza muri Bilbao uraziko bamye bakimuhiga nico gituma numva nagende imanya ariko niko hamwe na Rukumana ariyo mahitamo bariyo meza kuri Barcelona par rapport ya Luis Diaz mu gihugu ca Norvege habaye agasha mugabo je ku bwanje sindakitagasha byayemaze kuba oya ku bwanje ni byiza nubwo abantu benshi babisuzuguye bivana na nivo yuko babifata hagaragaye umukinyi ku rukino rwariko ruhuza umugwi wa Bodo Glimt wari kukina mu gihugu ca Norvege umujwere yabaye muri match yahawe amagi iparete z'amagi zine benshi bagiye bandika ko nabo nyene ubwo ako gashimwe boshobora kugatanga naciye wewe ubibona nka insolite yabaye ubona nkuko ari higanwa bariko muri Norvege riciriritse wewe ubiha babifashe gute ko benshi banditse ngo na ma insolite jewe ico no bivuga ko sinzi ukuntu higanwa rya Norvege ritunganije sinzi ko biri differa n'ubundi bushimwe batanga ku mukinyi yigenjeje neza kuko nakabonye nkuru nayibonye yuko umukinyi yigenjeje neza bamuhaye amagi bijya burya boro buni bw'amagi n'amafoto yose yagiye hagaragara umva byabaye nk'igitangaro mu bisanzwe nagiye byantangaze kuko naho nari bwabibone agashimwe nkaka ariko nimba ariko je navuze nimba ariko bahisemwe ko kumuha ngira niko integuro yabimeze y'uyu munsi bari babipanze numva birebeye no bivuga ko Messi ngira nivyo bari bashatse bari babonye kubwanje sensorite kubwanje ni kintu ciza kuko hari amashampiyona menshi kwisi batigera bahereza agashimwe homme du match mfatiye no kuri iryo ngahi wacu rero ku mbuga zimwe nagiye mbona bandika ko ari insolite ko nabo ayo magibo yatanga babarundi nyene bagenzanje byoba byiza bayatanze no muri Primus League abo bantu banditse bavuga ati naho wewe yoba ari mbombo yego niba yabaye kuko ni iparete zine z'amagi byankuraje umukinyi byankuraje umukinyi byotuma tubona iyindi shusho ya Primus League urazi gituma abantu era abantu bavuze ngo ni insolite mugaje sindabifata nka insolite ahubwo ndabifata yuko ivyo abantu bashaka kubivuga bivanye n'agaciro kico kintu umuntu wamuhaye ni nkuko ndakubwiye ati nk'ubu twokumva niko twege badaha gashimwe homme du match nk'ubu wobona imbombo ya 50 baragahaye agashimwe k'imbombo mva ni ikintu bamuhaye ipaki ishashe y'imbombo ipake yose ya 4 sinzi kare 4 ira kurangwa dufate kirangurwa 10,000 shaka ufate 10,000 reka dufate 10,000 burya bubombo bw'abantu umva kubera umva ivyo bintu babivuze kubera ibintu bibaye abantu batamenyereye nico gituma wumva bameze nk'abakritika nyene nkuko ngo na Mansuri abo bantu rero ndabatumiye abo bantu bafise botanga ayo magi uzara yaronka muri Primus League muri weekend haba match zitanu uwo muntu yozara aronka izo parete zine kuri buri rukino atangura agenda avugana na FF bibasinyiranira amasezerano azarazifurunisa bazihereza abajuwere kuko iparete y'amagi n'amahera igiri ku gicatanu iparete ibiri kamagi hafi gusa naje nayifashe nk'agasha nk'akantu gusa no kubera ahubwo ari igihugu byabereyemwe ari Norvege kumva iburaya byabereye iburaya nivyo nyine navuze na valere y'ikintu batanze ariko bitari kudutangaza wumvise imatch yahoje team ya Bondo umukinya bayo homme du match yawe imodoka
aya majambo yose turiko twumva ntago yari kuba ibi vyabaye kubera nakubwiye je nibajije kuri Valere nuko tutazi ari gihe usanga ry'amagi muri Norvege azimvye hari Valere afise Valere gusa ico nzi coco iriyereve kuko ntago bashobora guheza agashimwe iyo abanzi bamuhaye nk'imodoka ntago biba biriko birateza uruhagara biba biriko biravurugana nkaya yose tuva ku mugabane wa Buraya kwerekeza ku mugabane wa Afrika duce mu babanyi ababanyi baraye birukanye entraîneur wabo inyuma y'ukwezi kumwe twovuga fashe club nationale equipe nationale y'Amavubi agakina inkino zibiri agatsindwa rumwe akanganya urundi azikinira kuri stade Amahoro aho abandi baronkera amahoro wakahaburira amahoro Fegwafa icifata decision ati ayo tubanye nayo inyuma yo kudusinyira contrat y'imyaka 2 n'ukwezi kumwe bayi ubivuga kiki Frank ku mupira wacu ese umumenyereza umuhaye contrat agakina match zibiri azitakaza ni ngombwa ngo ucumwirukana canke bari bakwiye kumuha igihe akagerageza ntibari bakwiye kumutega kuronka qualification ya Coupe du Monde jewe kwirukanwa ry'umukoca yarahirutse atagiye kinini yarahirutse afashe ikipe y'ababanyi ngaho nationale y'Amavubi je mbona igenda giyiwe ntago jewe nemera yihuse mu majambo make ati gute yihuse nivyane eje umukino twakoze nakubwiye burya itimu ntimera neza udafise umukoca ameze neza abakinyi ntibaboneka udafise abakinyi bameze neza abakinyi umukoca ntaboneka banzurabe abakinyi dufise bari ku wihegwego mugabo abakinyi bafise nibo baje kunganya na Nigeria iwabo batsinda niyo Lesotho banganya sinibuka ipure bari mu yindi migwi bagiye bakina kuko yayifashe barabakabiri mwipo barabakabiri u Rwanda n'u rwa kabiri n'amanota 8 ya Nigeria banganiriza hari kuri babakinyi nyene nibo baje gutsindwa na Nigeria kuri stade Amahoro gusa ya Lesotho babona ko bashobora ho guhakura amanota 3 biboroheye ije kubamaramariza muhira je ku match ya Nigeria nk'umugu Amavubi gutsindwa na Nigeria nta gitangaro nizere naho muri pure yabo Nigeria ntagara umugwi ifashe neza imeze nabi ariko turavye effectif y'abakinyi Nigeria ifise biratandukanye n'abakinyi b'Amavubi kuko shakurabe amashampiyona abakinyi b'Amavubi bakina haje wabo hatari basahabo bakina mu Bubiligi nabonye n'abakinyi b'intizanyo baraye n'itimu yabo saha bakinira na Marco Mazi yarayinatibutse nabakinyi bari ku rwego rwo hasi ariko gendera abakinyi banijya nico gituma je ku bwanje kumva Nigeria yatsinze Amavubi ni ikintu numva atari gitangaro ahubwo inkuru nuko u Rwanda Amavubi ari yo yotsinda Nigeria no yoba inkuru niyo byo ibintu bidasanzwe kuri Nigeria ariko nkagaruka ku Rwanda ku match bakinye na Lesotho sinzi ko haravye match je nakurikiranye match yo Rwanda na Lesotho narayiravye u Rwanda rwarakinye umupira kuko Lesotho tozi kari umupira n'umugwi mutoyi mu bisanzwe igihe utawutsinze niburi bikeya bine ni match bayakonaniye u Rwanda nta ko rutakoze je narakurikiranye match rwaratatsa kagwirura rwataka ariko igori nko muri mita ya mbere hari nk'ibitsindo bine byase kwinjiye kandi abona ari ibitsindo byo kwinjiye bine 3-2 ariko muri mita bagarutse baje muri mita ya kabiri baragerageje atanumwanya muremure uhaciye parendizi cya kabiri ndavuga ahubwo biraza kuba byinshi mita ariko birangira ironse igitsindo ikintu nabonye Lesotho abakinyi babo barabakinyi bakina bagenda kuko ndiko narabina cyo navuga uko biri kose Lesotho iraza kuronka igitsindo ko barabakinyi bakina banose umupira barawurekura barabakinyi bakina bajya ntagara bakinyi bazubara ku mupira bararekura nje ituma bakinyi baronka igitsindo baragomba ku minota 80 kandi haje itimi kugobe ku minota 80 biguhejeje ibyo turabiza atari hamwe bimwe bya football
bihinduka bibaye igitangaro gusa rero mbona yuko bari kumuha umwanya mu bisa n'amahirwe bari bafise twovuga yuko acakaye kuko kuguma baguzaguza bamenyereza nabyo si byiza kuko umwaza yubaka ivyiwe umva utagira aho umumenyereza umwanya ukwiye mu bisanzwe ntabwo buri ko worohereza abakoca n'abakinyi mu bisanzwe. Muri Africa Champions League irabandanya umugwa wa Mamelodi hariko haraba uno munsi haza kuba canke ziriko ziraba izindi zamaze kurangira uno musaza kuba inkino zine muri Champions League muri Africa umugwa wa Mamelodi Sundowns wari utana mu mitwe n'umugwa Esperance de Tunis ari muri Tunisia n'umugwa muri Afrique du Sud ari yo muri Egiputa iza gukina na Al Hilal Omdurman imwe ikinamwo musahuza abarundi hejuru muze kuraba murabi match ko kuri Canales ziza kuba ziriko Al Hilal na Al Hilal Omdurman MCRG iza gukina na Orlando Pirates Pyramide ikine na Far Doraba muri Maroc. Ego umugwa wa Mamelodi Sundowns wa match yabo yamaze guhera n'umugwa Esperance de Tunis. Mamelodi yatsinze igitsindo kimwe cinjijwe na Peter Charleroi ku minota 50 na kane. Frank, ego ndagushimiye kuntu tubanye muri kino kiganiro. Ego nanje ndabashimiye Keve ku mwanya tumaranye muri kino kiganiro c'inkino. Nongere shimire n'abakunzi bacu ba GCTV bariko baradukurikira muri kino kiganiro c'inkino. Nizere ko twabanye umwanya mwiza mwumvise byinshi tunabasezeranya kubandanya tubahigira inkuru zose ziriko zivugwa haba kubiza kuba ino musi mwijoro amarizi tazavu kuva muri no match ndaze ejo bikunze tuzoza twongere tuyace ko kumange nkuko twabiciye ko kano kanya kandi twongera tubashimira ukuntu mubandanya mutwigorera kandi nawe babwira ko subscribe ikindi mutokwirengagiza turakeneye zanyu subscribe turakeneye comment zanyu n'ukuntu tubwira ko comment ziri mu bintu bituma umuntu agira ishaka kumva aho bigenda neza no bitagenda neza tuba dukeneye kumva ibitekerezo byanyu murakoze cyane akunzi wa JCTV tubasabe mugende mukande subscribe mukande no kukazogera kugira buri kiganiro cyose kizoza gicako kuri JCTV muce mukironka biri direct ndabashimiye tukaba tuzosubira ku munsi wejo mugire umugoroba mwiza.